Ndasubiye kubaramutsa mwebwe anywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatari bakeya bemeza ko ibyabaye mu minsi iheze, aho CNDD-FDD yakora igisa n'inkinamico ngo ni amatora, byakweze akarambaraye mu gihugu, ndetse benshi bakemeza ko ibi bintu CNDD-FDD yakoze naho yibwira ko ari ukwiha ingufu ndetse no kwikomeza, ariko ko byaba bigiye gukomera cane mu minsi iri imbere, dore ko abarundi nka bose barambiwe ubuzima bubi ndetse bakaba barambiwe ibibazo bikomeye cane bari kunyuramo kubera ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD bumaze igihe bupfukamye mu nda abarundi, aho abatari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bakore ibishoboka byose bikize ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turavuga ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira kwinyinyurana ndetse n'ihangana rikomeye cane riri kuba hagati y'ibihangange muri CNDD-FDD, aho makuru menshi yemeza ko ibara rishobora kugwa kubera ukuntu ibintu bimeze muri CNDD-FDD indani, aho benshi bemeza ko inyinyurana riri hagati y'umugambwe CNDD ahanini ririko riva ku mugwi w'abagumyabanga ba CNDD-FDD ushaka gufata ibibanza haba mu ntwaro, mu rudandazwa, mu gisirikare no mu mugambwe, habanje kwigizwa inyuma abashizweho na Petero Nkurunziza. Iki akaba ari ikibazo gikomeye cane ndetse giteye ubwoba, gishobora gusiga gisambuye burundu ubutegetsi bwa CNDD-FDD, aho benshi bemeza ko abashigikiye ndetse n'abayoboka Perezida Evariste Ndayishimiye bashaka kwigizayo muri byose abahoze begereye umuhisi Petero Nkurunziza. Akaba ari ikintu gishobora gukwega akarambaraye gakomeye cane, dore ko mu minsi iheze Perezida Evariste Ndayishimiye yagerageje no kugandagura umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, amuhaye isumu bikamuta amazi, aho Ndayishimiye abona ko Ndikuriyo ariwe usigaye uhagarariye abo mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, nyuma y'uko bikunze ko Bunyoni apfungwa. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akari karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Inyuma inyinyurana riri hagati y'umugambwe CNDD-FDD ahanini ririko riva ku murwi w'abagumyabanga ba CNDD-FDD ushaka gufata ibibanza haba mu ntwaro, mu rudandazwa, mu gisirikare no mu mugambwe, habanje kwigiza inyuma abashizweho na Perezida Nkurunziza. Uwo murwi ubu usatiriye Reveriye Ndikuriyo arongoye umugambwe, bamwagiriza kuba adashigikira bigaragara ibikorwa biriko birangurwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Amakuru ava mu mugambwe CNDD-FDD atumenyesha ko iryo nyinyurana canke uruhigi rw'abahoze ari somambike ba Petero Nkurunziza ngo rwatanguye kuva Varisito Ndayishimiye ashitse ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Uwa mbere yahitanywe n'urwo ruhigi yabaye Pascal Nyabenda, uwo ishaka rya Nkurunziza yari kuba umukuru w'igihugu iyo iryo shaka ryiwe ridatsindwa. Ayo makuru nyine akatwemeza ko mu ntara ya Bubanza Pascal Nyabenda avukamwo Varisito Ndayishimiye ubwiwe ariwe yabujije ari mu nama mpanuzwa jambo y'amakomine
ya Bubanza gutora Pascal Nyabenda ngo abe umukenguzamateka wo muri iyo ntara, maze umukenguzamateka wo muri seneri Daniel Bashemeze akaba ari we Varisito Ndayishimiye yashimye ko atorwa mu kibanza ca Pascal Nyabenda. Uwa kabiri uwo murwi ushigikiwe na Perezida Ndayishimiye wirutse ko yabaye arenga iyomi Bunyoni yafatwa nk'umuzi canke ipfundo ry'abayoboka Nkurunziza. Naho bitoroshe ndetse bikanateba Bunyoni, uwo murwi warahushe uruko umwinjije mu ibohero rikuru rya Gitega. Ubu rero uwo murwi ushigikiwe na Varisito Ndayishimiye uri ku rugamba wo gufata umugambwe mu kwagiriza Reveriye Ndikuriyo urongoye kuba adashigikira ibigaragara umukuru w'igihugu. Mu byo bamwagiriza bikuru bikaba biri mu bice bitatu, ndetse bakaba banavuga ko aho kugira ngo agume arongoye umugambwe bahitamo kumugandagura nk'uko babigerageje mu minsi iheze, ariko Imana ireberera Ndikuriyo igakinga ntabashe guhitanwa n'uburozi yari yahawe. Murazi ko yamaze igihe kinini aburwaye, ndetse nawe uyu munsi akaba akubita agatoki ko kandi avuga ko agomba kwihora uwagerageje wese kumuha isumu, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko ibintu byaba bigiye kugera hafi cane. Ndayishimiye akaba yaranatezwe umutego ukomeye cane mu matora yabaye, aho byose byakozwe ku kagambane kandi kuriyo mu ntumbero yo kurakaza abarundi ndetse no gutuma abarundi batekereza ko bagomba gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, bityo bikaba byaratumye Ndikuriyo agira ingufu ndetse akaba afise abamushigikiye batari bakeya kubw'ubube gito bwa Ndayishimiye bwo kuba yaratinyutse akiba amatora ku murango izuba riva agaha CNDD-FDD amajwi 99%, mu gihe nta n'umugambwe wigeze uyagira Uburundi bwakikukira, ndetse benshi bakanemeza ko ibibazo abarundi barimwo uno munsi bitemera CNDD-FDD no kuba yagira n'amajwi 3%. Amatora bamwe mu bazoba mu nama nshingamateka igiye kujaho ibyo Ndayishimiye yakoze birateye isoni. Inyuma y'ikinamico y'amatora yo kuwa 5 z'ukwezi kwa 2025, inama nshingamateka izoba igizwe n'abashingamateka bava mu mugambwe umwe rudende CNDD-FDD. Nk'uko twabiheruka kubabwira, inama nshingamateka imeze gutyo yabayeho rimwe rudende mu mateka y'u Burundi kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987 ku ntwaro y'umugambwe umwe Aprona. Ibyo tuzobigaruka ko mu zindi nkuru tuzabaha, aho turi kubategurira inkuru yerekeranye n'ibyo. Muri ino nkuru turagaruka kuri bamwe mu bazoba bagize inama nshingamateka nshasha. Benshi bashingamateka bashasha si abantu bari basanzwe bazwi. Tugaruke kuri bake bazwi. Ingoro y'inama nshingamateka mu Kigobe igiye kuba ingoro nkuru y'umugambwe CNDD-FDD. Uko niko bamwe bavuze bamaze kumva ko abashingamateka bose bazoba abanywanyi ba CNDD-FDD. Ntibarira busema kuko umurwi wa mbere wabo CFD yatoje ni abasanzwe bakitwara ku rwego rw'igihugu. Mu bagize konseri ya CNDD General Daniel Ndabirabe na Zeno Ndarukanye nibo batowe mu nama nshingamateka, abandi bazoja mu nama nkenguzamateka. Zeno Ndaruvukanye ashobora no kuba ari we mushingamateka amaze kugira ibiringo byinshi mu nama nshingamateka y'u Burundi. Ntawuzi ko Geras Ndabirabe nawe ari we azobandanya kurongora inama nshingamateka. Ico bikoze iyiheruka yayitwaye nabi cane, ni kenshi abarundi bamwumviriza bumirwa n'amajambo yamuca mu kanwa. Geras Ndabirabe azwi nk'umuntu aterekwa ibijanye n'agateka kazina muntu, ntiyerekwa ibivuga umwidegembyo w'abarundi, akunda igikenye, avuga ko urwanko, ntiyerekwa imigambwe yindi, yemeza ko ifaranga ry'u Burundi rikomeye cane, ntiyemera ko hariho ubukene bw'igitoro. Abanyamabanga ba CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu nka bose bazoba abashingamateka. Martine Nibyabandi, Denise Karera, Jean Marie Muhirwa, Doriana Munezero. Abagiye bararongora imbonerakure ku rwego rw'igihugu bazohurira mu nama nshingamateka. Ezechiel Nibigira, Denise Karera na Eric Nshimirimana.
habuzemwo wabatanguriye bose Major Jean Baptiste Nduwimana yagandaguwe n'iperereza rya Perezida Nkurunziza muri 2013. Hari abategetsi bake bazoba abashinga amateka, abashiranganji batatu gusa nibo bazaba abashinga amateka: Martino Niteretse, Aret Liberty Mutabazi na Gervais Ubayeho nibo bagiye kuba abashinga amateka. Muri Buhumuza Ibrahim Uwizeye nawe nyine ahagaze neza, hagize umushinga amateka w'umututsi ahabwa ayandi mabanga Uwizeye azoca yinjira mu nama nshinga amateka. Babura amatari 5 kuri 18 bahahora nibo bahawe intebe mu nama nshinga amateka. General Major Leonidas Ndaruzaniye ni w'Ingozi, Vena Manirambona w'Igitega, Devote Nizigiyimana w'Ikarusi, Boniface Bayinyeza ko mu Cankuzo na Tantine Nshuti n'Amagara w'Imakamba, akaba n'umukenyezi w'umutwe utwara iperereza hagati mu gihugu. Leonidas Ndaruzaniye aranugwanugwa mbere ko ari we ashobora kurongora inama nshinga amateka canke akazohabwa umugambwe CNDD-FDD. Leonidas Ndaruzaniye ni Somambike wa Evariste Ndayishimiye. Abashiranganji bane bahoze muri leta ya Perezida Nkurunziza bazabamwo Ezechiel Nibigira, Kome Manirakiza, Martino Nibyabandi na Jean-Marie Nibirantije. Saidi Juma yahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura agiye kuba umushinga amateka inyuma y'imyaka hafi 10 asa n'uwibagiwe. Jean Ciza yatwaye ibanki nkuru BRB mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza nawe nyine agiye kuba umushinga amateka. Mu bahora bakomeye mu nama nshinga amateka na nkimuza amateka zahahora batatu nibo baboneka mu nama nshinga amateka nshasha: Giras Daniel Ndabirabe, Denise Ndadaye na Olivier Suguru. Bamwe mu bavuzwe mu byaha bikomeye byo gusesa amaraso bagiye kwitwa abashinga amateka. Muri rusange abatwaye wese urwego rw'imbonerakure afatwa ko aba abazwa amabi yakozwe n'imbonerakure mu kiringo yari umukuru wazo. Ariko rero muri bo harimwo bamwe ku giti cyabo bavuzwe mu mabi akomeye cyane. Shabani Nimubona yari amaze imyaka itari mike arongoye imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Kuva muri 2021 yaranagizwe uwujejwe iperereza mu mugambwe muri iyo ntara nyine. Inyuma naho ahabwa kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Amabi Shabani Nimubona amaze kuvugwamwo biragoye kuyadondagura. Kuva havugwa ubwicanyi bwakorewe aba FNL b'Imuyinga batawe mu Ruvubu muri 2006, ubwicanyi bwiswe Safisha inyuma y'amatora muri 2010, amabi yakozwe mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza kugeza kwinyuruzwa ry'abantu batari bake muri 2024. Shabani Nimubona yagumye avugwa iyo myaka yose ariko ntiyigeze abibazwa. Nta nkeka ko mu nama nshinga amateka agiye guhagararira ukudahana ibyaha bijanye n'ihonyangwa y'agateka kazina muntu mu Burundi. Ezechiel Nibigira ariko akirongoye imbonerakure yaravuzwe mu mabi menshi. Niwe yatanguje ico bise Operation Agri Ivre muri za 2008-2010, yari itumbereye guhindura aba FNL bakaba imbonerakure cane muri Bujumbura rirare. Abatabyemeye barashobora kugirirwa nabi, abemeye nabo bahawe inkoho zo guhiga abo bahoranye. Izina rya Ezechiel Nibigira ryaranavuzwe muri dosiye y'urupfu rwa Ernest Manirumva. Hari imodoka zo muri douane yatwara na Nibigira zakoreshejwe mu igandagurwa rya Manirumva. Venerande Nahimana yaravuzwe mu inyuruzwa n'iburwa irengero ry'umwigeme Quarine Nizigama muri 2024. Veneranda Nahimana ntiyigeze abazwa n'ubutungane, none ubu agiye kuba umushinga amateka. Hari abandi bagiye baravugwa mu mabi canke bakayakora. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Zeno Ndaravukanye azwi nk'umwe mu bari bakomeye mu migambi y'uruhigi rw'abatemeye ico kiringo. Martino Niteretse mu kiringo yari umushiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu.
yaranzwe n'imvugo itandukanye n'agateka kazina muntu. Niwe yavuze ko abigeme n'abakenyezi batwaye inda nibavuge ba se w'umwana bazohira bakubitwa, nibatavuga ba se w'umwana bazohira bakubitwa gushika bamuvuze. Niwe yafatishije abaharanira agateka kazina muntu ababeshera ko amashirahamwe yabo ashira amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba. Niwe yagerageje gufuta urwego rw'abashingantahe mu Burundi. Hari n'abavuzwe mu byaha bikomeye by'ubutunzi ariko ubu bagiye kuba abashingamateka. Kome Manirakiza niwe abitse ibanga ry'abibye imiriyaridi 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda. Perezida Ndayishimiye niwe yashize ahabona ayo dosiye muri Gitugutu 2021. Aranemera ko mu ndwi zibiri abakoze iryo bara bazokurikiranwa. Byaheze aho nyine nta n'umwe yakurikiranwe. Kome Manirakiza yari umushiranganje ajejwe ubutare n'amasoko ntangangufu mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Aho ayo mafaranga yibwa ntarigera abazwa ko byagenze. Jean Ciza nawe yagirizwa kwica ubutunzi bw'u Burundi. Mu gihe yari arongoye BRB niho Nkurunziza yatoza amamiliyaridi y'amafaranga aca yagaburira bamwe mu bajenerali bamufasha guhonyora abarundi. Ibyo bifaranga bitagira uko bingana biri mu byatumye ifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Ibyo bifaranga Perezida Ndayishimiye ashaka kugira ibipapuro ariko arananirwa. Jean Ciza arazi abantu bose bagiye barahabwa ico bise ayo mafaranga, ariko byose bihinduka ubundi busuma bukomeye. Ikiringo ciwe cabayemwo amafuti menshi abarundi bazishura igihe kirekire. None ubu niwe agiye gucungera ingene leta ikora. Vincent Ndagijimana yagiye aravugwa mu byo kwiba ubutare mu ntara ya Kayanza. Ubu nawe nyine arinjiye mu nama nshingamateka. Uyu avuga ko akoresha amafaranga akura mu butare akagura abategetsi bose mu Kayanza ku buryo atabashobora kumwitwarira nk'uko nawe yapfungisha uwo ashatse wese. Vincent Ndagijimana avuga ko atigeze ahonyora mu ishuri ko yoba atazi no gusoma izina ryiwe. Ubu niwe agiye kutwigira amategeko. Musaza wa Angeline Ndayishimiye arinjiye mu nama nshingamateka. Umwe mu bashingamateka bazoba badasanzwe ni Valens Kaneza, musaza wa Angeline Ndayishimiye. Uyu abamuzi bavuga ko amaze igihe gito arangije amashuri yiwe kuri Ecotech Bujumbura. Mu byo yakora avuga ko afise ikirabo yakurikirana muri quartier Mirango mu Kamenge. Aravugwa kandi ko yari afise ububasha bwo kwinjiza mu gihugu inzoga za Heineken zire bene inzoga y'abashinwa bita Tsingtao. Bamwe mu badandaza izo nzoga bavuga ko zoba zinjira mu gihugu atakori zirishe. Valens Kaneza yavutse mu mwaka w'1992. Agiye kuba ijisho rikomeye rya Angeline Ndayishimiye mu nama nshingamateka. Twarangiza tutavuze kuri Louise Kamwenubusa nawe nyine agiye kwinjira mu nama nshingamateka. Uyu yari mu batanguje radio RPA hamwe na Alexis Sinduhije. Numwe mu bamenyesha makuru bakomeye. Mu nyuma yaherewe n'iperereza kugira asambure RPA byanse aca kuba mu ndongozi za radio Rema FM maze yinjira mu makuru yirementanya. Louise Kamwenubusa azwi nk'umwe mu bagumye bakoreshwa n'iperereza mu bikorwa byo kurwanya no kuneka abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Kuko bano bantu nibo bagiye guserukira inyungu z'umunyagihugu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kwizere ko wahora anyuruza abarundi yoba ari we agiye kuvugira inzirakarengane n'impahazwa. Twizere ko wariye imiriyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda ari we azovugira abiyunguruza n'amaguru kubera kubura igitoro. Twizere ko wapyatuye amamiliyaridi ibihumbi byo kugura ba generali ari we azogwanya ubusuma muri leta. Twizere ko warementanirije abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari we azohindukira akavugira impunzi z'abarundi ngo zitahe. Twizere ko abagiye barazezwa imbonerakure ari bo bazorondera
amategeko yubahiriza abari mu migambwe yose. Twizere ko abagize konseri ya CNDD n'abasekreteri bayo ari bo bazotegura amategeko meza agenga amatora azokurikira. Twizere ko Valens Kaneza ariwe azogira mushiki we ati oya mama gezaho urarengeje urugero ihanure. Birateye isoni kandi birababaje ibyakozwe na CNDD FDD.